icarabu caranyoroheye cane gose kumenya kubera ko jewe vraiment navuye ino mfise amakuru y'icongereza nanje boss wanje yarazi icongereza cane rero bica bituma ntahura icarabu kubera ashaka kumbwira iki akaca akimbwira mu carabu kandi ico gihe vraiment nabonye hariya iyo ukunzwe n'umwana waho yego ako kazi kugira ukaveko biragora vraiment wowe umuntu yego ntimuvukana yego hari n'abo usanga mwahuriye kuri social media yego ukaca umubwira ngo ugende ngo unyubakire irya parcelle eske nta basaza ufise bano ku ma réseaux sociaux tuba tubibona ngo nakayandiye amafaranga ngo umusheri wanje yandiye amafaranga umuntu ahembwa amafaranga menshi tuvugisha ukuri ni umuntu ari out of contract ariko kandi nta nuko ikibazo gihari nuko uba wihevye mwarabo kirazira yuko jewe ndongoye mu muryango kirazira yuko mwene wabo n'umugabo wanje ambona mu maso uri umukobwa nawe wiyumve gukora uvuga ati jewe ngoma mbe responsable ariko kandi ndashimiye cane inzego z'Uburundi ziyumviriye kugurura bino bintu kuko hari inzira nyinshi zugaye zo kuja kurondera hanze mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho asanzwe aherereye hariyo abadukurikirana bari Amerika, hari abadukurikirana bari mu Burundi, hari abadukurikirana bari Canada canke ahandi Buraya, mu Barabu n'ahandi hatandukanye. Uno musi tuje kuganira n'umukobwa mubona kuri ekra zanyu, tuje kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, aratwibwira ku mazina yiwe, atubwire uwo ari we, ndetse adusangize na bimwe nka témoignage canke ubuhamya bw'ivyo tuzoba tugiye kuganirako. Reka ndamuhe ikaze kuri ekra za African Sound, atwidondore yongere atubwire uwo ari we. Ariko imbere ya vyose reka ndabasabe mugire subscribe na like na partage kugira ibi tugiye kuganira n'uwundi wese ashobore kuvyumva. Turabakiriye. Murakoze. Mwamwitwa bande? Nitwa Irakoze Diane. Niyo mazina ntaho n'abavyeyi. Okay. Gusa benshi bampamagara Diana Logan. Okay. Diana Logan. Shaka tuganire cyane ahantu woba warabaye, experience wagize, ni muri Saudiya nimba ntibeshe? Yego. Shaka tuganire utubwire ati muri Saudiya uri Umurundi wagiyeyo gute, icumviro cyakujemwo gute, mbega hariyo bamwe bakunda kutubwira yuko ubuzima bwa hari uri umuntu w'umwigeme bugoye, kumbure ari ingwane mugira mugeze hariya ku babosi banyu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Shaka utubwire cyane ukuntu wagiyeyo, ukuntu icumviro cyakujemwo, experience wagize hariya muri rusange. Bon. Kugira ngo niyumvire kujayo, nari nkiheza ishuri. Okay. Maze guheza ishure, bon, ariko muhira bashaka ko nja muri universite. Yego. Ariko nanje nkaraba mfise batoyi banje inyuma. Yego. Se mama wenyene, ntabwo mfise papa. Rero umva ngo noba ndiko ndagorana. Deja noba namaze kuba umuntu yize. Washatse ufashe batoyi bawe muri rusange? Cyane gose. Mfashe batoyi banje, mfashe mama mu bintu bimugoye. Yego. Rero niho naca niyumvira kujayo. Ama ugiyeyo wasanze hameze gute, mbega waciye he mu kugenda? Bon, ahantu naciye twebwe kare sico kimwe n'ibi vy'ubu. Yego. Ubu baca muri leta. Ego. Kare warijana urumva? Ego, kare warashobora guca ku bantu babikora bakagufasha, nyene bakagufasha mugashora ugenda. Okay. Washitse uronka akazi cyangwa wavuye n'ugafise? Bon, ubu nufise byose na contrat. Ana contrat y'imyaka 2? Ego. Okay. Mbe ugeze hariya
wasanze hameze gute? Nirihe tandukaniro riri hagati ya hariya no mu Burundi? Bon. Ugishikayo nyene uragira ubwoba ahantu utamenyereye. Ego. Ego, ariko kandi ugenda uramenyera polepole gusa nyene ni heza cane. Ego. Ku kazi nta kintu cakugoye, wasanze abantu ugiye gukorana nabo vyagenze gute? Ikintu kigoye Jean cane nuko ukuntu usanga hanini mudasangiye ururimi, ugasanga ico bariko barakubwira nturiko uragitahura, ariko uri umuntu usanzwe wumva icongereza basi na buke buke, aho vraiment murumvikana na polepole basi, rero usanga akazi uriko uragakora neza ata ngorane n'imwe. Mbega bavuga icongereza canke cane cane n'icarabu? Cane cane n'icarabu. Ego. Icarabu wavuye ino ukizi? Oya ntabwo navuye ino ndakizi. Vyagenze gute kugira ukimenya? Bon. Icarabu caranyoroheye cane gose kumenya kubera ko jewe vraiment navuye ino mfise amakuru y'icongereza, nari nsanzwe nzi icongereza ukuntu nyene. Ego. Nanje boss wanje yarazi icongereza cane. Rero bica bituma ntahura icarabu kubera ashaka kumbwira iki akaca akimbwira mu carabu. Rero mu gihe gito cane naciye ndakimenya. Icumi icarabu. Ego. Mbega ukigera hariya wasanze aba boss bari bameze gute? Bon, nasanze ari abantu beza cane, baranyakiriye neza, baramfata nk'umwana nyene mu bandi, nyene bivanye n'ukuntu nangana nari nkiri muto cane vraiment. Nyene baranezererwa cane, nari ndi umuntu afise courage yo gukora kuko nari nshaka amafaranga. Okay. Yego, nakorana nyene na bidi nyinshi kweli. Hariyo abavuga ko aba boss rimwe rimwe usanga novuga ari abantu bagoye, ndetse hari n'abandi bakobwa bavuga ko babafata nabi bakabaraza hatariho, bakabakoresha ibikorwa biruhishije. Hari n'abavuga ko bashobora no kubafata ku nguvu. Ico kintu hariyo nk'abagenzi bawe bari hariya baba barakubwiye nk'ibintu nk'ivyo canke nk'abantu uzi vyaba vyashikiye? Nukuri ivyo nobambeshe ntabonzi. Nk'umuntu avuga ngo baramufashe ku nguvu, je ntabonzi vraiment. Nta mugenzi wanje n'umwe arashikirwa n'ico kintu. Nyene natwe twavyumva uko nyene namwe muvyumva, nyene havuga amajambo menshi urabizi nawe. Sigihe cose bavuga ibintu uko biri, ariko je ntavyo nigeze mbona. Bashobora kuba mugabo sinumva impamvu bovuga ibintu ugasanga bariko barabesha. Bashobora kuba bafise impamvu zumvikana zoba zatumye bashobora kuvuga ibintu nk'ivyo. Sinzi je kandi nta buhamya bwahatari ndabona abantu bashobora kwerekana ngo abantu bafashwe ku nguvu, ntavyo ndabona. Canke ni vya bindi vy'abarundi batinya abarabu, babizi ababedi batinya abarabu, batinya abazungu. Hariyo umuntu usanga mu mutwe yumva umenga umwarabu ni umuntu mubi, dufate hari n'abavuga ngo bararya abantu. Wewe ivyo bivuga kwiki? Kubera wafise experience, wabayeyo igihe kitari gito, wafise experience wodusangiza ugasangiza n'abandi bipfuza kuja hariya. Byukuri jewe narabaye contract, nabonye ubuzima bwo muri contract, nabonye n'ubuzima buri out contract. Rero bon, nibaza yuko ivyo bintu n'ukuri je sinibaza ko ari ivyo. Vraiment sinibaza, ariko kandi twavuye ino babivuga. Ariko twarakivye turagenda gukora. Rero urumva igihugu icari co cose habaho abantu beza n'abantu babi. Ntabwo igihe aho cose habaho abantu beza gusa. Rero urumva ni chance umuntu agira, ariko ushobora kugenda ahantu ariko sinibaza yuko bashobora kufata canke ego hariho abagutraumatiza mugabo urumva si bose. Niba abandi nyene usanga bafise umutima utari mwiza, nino barahari ugasanga bafite ababone nabi. Ikintu naco bavuga co gukora cane, kuwukoresha cane, ukivuga kwiki? Vraiment gukora barakora nyene, urakora, ariko kandi hariho boss ushaka kumubwira ko urushe akakwemera kukaruhuka, n'uwundi atakwemerera. Rero nakubwiye byose ni vya bindi, ni chance tu. Ni chance y'umuntu. Ariko kandi ikintu nabonye kinini iyo babereye kandi ivyo bagukorera byose ukababera umwana mwiza, ukababera umwana mwiza.
hari igihe bishobora gukunda bagahinduka. Mbega wewe ni iyihe experience wabonye kugenda gukora hariya ukiri muto? Ko n'ubu ndabona wacari mutoya, biraboneka wacari muto. Kugenda gukora hariya uri umuntu akiri muto, ni iyihe experience? Ni ibihe bintu cyane cyane vyakugoye? Ibintu vyangoye cane. Bon, icambere cose sinari nize ko nzobishobora. Ko jewe nize interna. Urumva sinayimenyereye nyene ibintu vyo gucapa akazi kabisa. Ariko nyene bivanye harya ikintu cose bivanye na vision ufise nico ushaka gushikako, uragira umutima ukomeye ukarinda, hama ukaraba ca kintu ko gishikako. Niyo mpamvu ndakubwira nubwo wogenda gukora ahantu urafise kuvuga ati je mfise ico nshaka gushikako, uzi ko guhemba ego muraruha n'ivyo mugabo akubwiye kora iki uragikora nubwo uba warusha kwankiye umuguga kawo ukabasiga kumurondera izindi nzira zo hanyuma mugabo apana kumubera uwundi muntu mubi basi ngabibona. Rero nagigukorera ntibafyine. Ama experience bon ibintu nabonyeyo ni byinshi cane, nyene haratandukanye no mu Burundi. Vraiment nukuri kimwe gusa novuga nukuri ntagire umuntu azotinya kuja gukora afise vision yo kurondera, kandi nta muntu ajya yicaye. None ngaha mu Burundi tujya twicaye kandi amafaranga no ngaha aranagoye cane, ahubwo kumugenda gupambanira hariya nyene. Tugiye gupambanira hariya. Ariko wewe wagiye ukiri muto, hariyo benshi abo tuzi bagenda usanga abantu bafise abana bavyaye muhira canke abamama bafise abagabo. Ni ikihe wewe wabonye washobora gusanga nabo bakoresha bakwakiriye neza bivanye nuko ukiri muto, kumbure udafise umwana canke kuko umuntu afise umwana hariyo ikintu novuga usanga muhira baguma mu telefona, umwana ameze guca, umugabo guca, abandi bantu muvukana bamerewe guca. Wewe nkawe nka Diana, ni ikihe kintu cagufashije wovuga ati kugendayo utaravyara hariyo ibindi bintu uba wikingiye? Ikintu uba wikingiye ariko ahanini ikintu nakunze cane ko nagenda muto nagiye mu gukora ahantu h'abana. Rero aho hantu usanga nyene abana baho bagufata nkabo, ugasanga je nanye nubona kumva gukina. Rero usanga abo bana babo baragukunda cane, murakinana, yani kuko hari abo usanga ari abantu baba bakuze kabumengo kabareka abana bakikinana, ariko abana ko mugumana mukinana mwiruka nyene baragukunda cane. Kandi ico gihe vraiment nabonye hariya iyo ukunzwe n'umwana waho abo kazi kugira ukave ko biragora vraiment. Yego baragukundira nico. Usanga nk'umwana ashobora kuvuga ati uyu muntu sishaka kumva iruhande, hagiye wanashaka umwana gukunda kurusha n'umuvyeyi. Ariko usanga umwana agukunze kurusha n'umuvyeyi wiwe cane gose, ugasanga umuvyeyi we ntamukorako ariko wewe uguma iruhande y'umwanya wose cane gose. Ego ashamwe atifuza no kuja kurana na mama wiwe abashaka wewe. Ego hamwe habaye n'agakosa gusa, je nka mama wiwe gusanga arakubwira ikintu kibabazi gashavura gatwe gusa, aranarira gose, basanga bitumye mama wiwe iryo kosa azosubira. Baho neza. Hariyo izindi ntambamyi bavuga ko abakobwa bari hariya cyane cyane iyo avuze ati ngomba ndungike amafaranga ino, ndabe dufate nk'umugambi nkora canke ndabe nk'ikintu bangurira nkino, bakunze kurungikira abahungu. Ivyo bintu wabibayemwo canke waravyumva? Dufate hariyo nk'abavuga ati abahungu bino n'abahemu canke abarundi n'abahemu, ko bashobora no kurungikira umuntu wo muri famiye ugasanga amafaranga yawe arayariye, amafaranga waruhiye, amafaranga wakoreye igihe kinini ugasanga arayariye. Ni ikihe kintu wovuga nko ku bantu bari hariya wobahanura cane cane, canke abantu baba bashaka kujayo wobahanura kugira amafaranga yabo bazoyabungabunge canke bayacishe mu nzira za nyazo kugira bashobore gukora imigambi ino batange n'akazi ku bandi? Ikintu gusa novuga
ivyo birakunda kuba kandi twobihakana, birakunda kuba no ku marezo sosiyo tuba tubibona ngo nakayandiye amafaranga ngo umusheri wanje yandiye amafaranga, ariko kandi nibaza yuko bon sinovuga ego bibaho ariko vraiment nene no kwikebuka uko abantu baza bahendesha umuntu urukundo. Ego vraiment tuvugisha ukuri, iyo uri mu rukundo n'umuntu murakundanye uri hanze basi kumugurira agakado ni ibintu biri simple, basi agakado mbwa noca ugenda noca ufata ngo nahembwe amafaranga yose wahembwe uramwungikiye ngo mukore umugambi basi nk'umuntu mukundana basi nka 100,000 ukamugurira nk'agakado, c'est tout simple. Ariko hari igihe umuntu muba mukundana cyane kandi uba wamukunze nawe ubona ati numwizigirwa cya mbere uba umwizeye imbere y'urukundo haza kumwizera, sivyo? Ubu confiance zarahetse. Oya gusa umuntu umukunda icya mbere harimwo kumwizera, umaze kumwizera ugaca umuntu umwizera rero kumva yuko uwo muntu amahera ati woshobora kugura parcelle canke woshobora kubaka kajya ga parcelle kanje nasiziyo none ariko nawe ndakubaza wowe umuntu ntimuvukana, hari nabo usanga mwahuriye kuri social media ukaca umubwira ngo genda ngo unyubakire irya parcelle, eske nta basaza ufise? Mama wawe arihe? Basi mama wawe nubwo bakuze ugasanga parcelle ikora bikurikirana, rondera uwundi muntu w'umwizi bikurikirana gusa, kuko ibintu vy'inkundo vraiment sivyo kuvanga n'ibintu nk'ivyo onye vya business zawe canke ivy'akazi kawe ushaka gukora. Basi nk'umuntu basi wumva wo mwizera kubimubwira n'ibisanzwe canke kumubwira ati ndi muri ibi sheri ndikunda kuri ibi, ego harya ashobora no kuguha akayide keza nyene ukagakorerako mugabo sima kabijemwo je nico nansi. Ariko gusa hariyo abavuga ati abakobwa baroshe no kubesha n'igihe n'umuhungu muhurira nkuko yabivuze kuri social media, ariko social media nibaza ko nta rukundo ruba ruhari nyene rwanya kuko ntubumuzi ntubuzi imico yiwe. Social media cyane ubuzima buriko n'ubuzima bwo kubesha uko je ndashobora kubona dufate ndifotoreje ahantu mu hoteli nziza canke ndifotoreje ahantu heza kumbe sibwo buzima mbayimwo, ariko ushobora no kwibaza ati ubu ndamuhaye miliyoni zanje 10 canke 5 ntashobora kuziba kuko n'umuntu afise amahera yarambwiye ko afise umuduga ico ariko abakobwa namwe nyene mwacihenderako cyane gose gukunda umuntu urabiye kuri social media, umuntu muzi ntuzi ahavuka ntuzi histoire yiwe muri rusange, ikintu ca social media en plus mukaca muri unyegete munamumenye ugasanga ntunabaza basi n'abandi bantu bamwegereye, ubaze gute kandi udashaka ko babimenye, uba washatse kunyegeza gusa urukundo ugasanga none unyegeje urukundo umva uwo tuja kubaza abantu umva baca bamumenya, urumva vraiment n'ukuri takwiye kuraba neza. Uharuye naho akazi muriko murakora hariya n'umushahara muhembwa byaba bihwanye? Cane ukuri biravana, akazi hose si kamwe, ntibahemba co kimwe hose. Oya bahemba muri contrat bahemba amwe, ariko out contract naho bahemba yatandukanye. Ariko kandi nibaza yuko umuntu mwiza yo kwigomera muri contrat kubera contrat vraiment icyangombwa uba ugifise kandi nyene nubwo bagutraumatiza bashaka kugenda ugasinyara ukagenda kuri office bakakurondera kandi kazi bakondera kundi muntu ameze neza. Rero urashaka kugenda ahantu ugasiga akazi ni kenshi cyane, ariko kandi muri gwa rufasoni ariko kandi ntucishe kubivuga umwanya nyene urakora ukwezi kwa mbere basi no kwa kabiri nabo nyene barabibona ko akazi ari baba babitse ko akazi ari kenshi, ngabo mu nyuma na muri gwa rufasoni ukababwira ukuri mu nyongera amafaranga akazi ni kenshi cyane. Ariko hariyo n'abavuga ko abarabu cyane turabizi na hano abarabu n'abantu bakunda kubana ari benshi imiryango myinshi, ugasanga nkawe uba ngaho n'umugabo wawe n'abana, ugasanga nk'umuvyeyi wawe nawe nyine aba ngaho
ugasanga nawe n'umuvyeyi wiwe baba ngaho ugasanga n'umuryango muremure. Oya ivyo ntibibaho. Ariko ivyo turabibona hatandukanye no mu Bahindi. n'Abahindi. Abahindi nibo bameze nibo babana. Ariko umwarabo kirazira yuko jewe ndongoye mu muryango kirazira yuko mwene wabo n'umugabo wanje mbona mu maso. Kirazira yani ko hari undi mugabo uretse umugabo wanje mbona mu maso canke mama wanje na papa basi nta wundi muntu yemerewe kumbona. Yoba ari ya migenzo y'aba Islam? Bien sûr barayikurikiza vraiment kurya nyene. Ego kirazira kuburyo umuntu akubona mu maso canke mu mutwe aba ari umugabo wawe n'abana bawe gusa. Ego nta wundi muntu ashobora kubona. Rero umva byaba bigoye yuko mwene wabo n'umugabo wawe aza kuhaba umva utuguma usanga muhurira mu bintu vyinshi bigiye bitandukanye. Hari ikindi kibazo nari mfise cyane cyane mbega iyo kiya gihe ca kontra baguha nimba ari imyaka 2 kushaka kwiyongeza kuko hagiye uvuga ati kuko ibibazo ntibihera kandi hagiye nkuko wabivuze ati wowe wagiye kwa washaka gufasha muhira washaka gufasha umuvyeyi wawe washaka gufasha abo muvukana ndetse n'abandi bo mu miryango. Mbega kwiyongeza biroroshe uri hariya cyane bose biroroshe. Nico kintu mbere coroshe rwose kuko nyene ahubwo ubu umwara w'abatomboye kuko agiye kuzana mushasha aradepansa cyane. Konta bisaba ibintu vyinshi kugira basubire bagira indi konta. Okay. Mbega konta wavuze hariho konta na out of contract. Yes. Mbega umuntu ari muri konta n'uri out of contract boba bahembwa amahera? No. Ninde bo bahembwa amafaranga menshi? Umuntu ahembwa amafaranga menshi tuvugisha ukuri ni umuntu ari out of contract. Ariko kandi nta nuko ikibazo gihari nuko uba wihetse kuko nta cyangombwa uba ufise. Nta bindi bintu kuko ubu uri muri risk. Ugiye nko hanze polisi ikagufata aho nyene ubutashe. Rero mu gihe utarahetse imigambi yawe biba bigoye. Niyo mpamvu nosaba umuntu wese yo kwiguma muri contract no bahise mu mahoro. Muri konta ni zihe opportunity ziriyo ku muntu afise konta? Umuntu afise kontra? Opportunity ziriyo je nibaza opportunity iriyo n'ivyo nyene vy'uko mbwa nta birenze nubwo kuko uba ufise icangombwa nibaza ko atabindi mugabo hagiye kandi ubukingiwe ubukingiwe cane vraiment. Okay. Diana hariyo abantu b'abakobwa bakorera hariya ariko ugasanga baridogera cyane ikintu cyo kutavuzwa. Kuko cyane novuga ko hakora umuntu akomeye uko udakomeye ntushobora gukora akazi akayiko kose. Umanza kugira ubuzima bwiza ukagira mu mutwe hiyumvira neza kugira ushobore gukora akazi kose kuko hagiye baguturubika canke ugasanga uragwaye ntibakuvujije ariko ugasanga baguma bashaka yuko ukora. Mbega ivyo bamaze kuvyumva? Yego. Nyene birashika hari ahantu ukora ugasanga ubabwiye ati ndagwaye arashaka kubwira genda uruhuke. Yego. N'ubundi nyene aca kuzanira Panadol mira ati warakuvuza. Yego. Uko naho urumva abwamira Panadol tugenda uryama. Hari igihe bibaza ati jongera n'uburuhe bisanzwe ariko ugasanga hari ngaho usanga bisaba kuja kwa muganga kuko abona ari amahera menshi. Nyene nubwo ko ni wa mutima nakubwira ko abantu parti y'abantu beza parti y'abantu babi umva parti igihugu cose ziba. Rero umva ari ahantu heza arashobora gutwara kwa muganga. Yego. Hari ugukata amahera yawe n'ubundi yemera akakuza amafaranga yiwe. Okay. Hagiye umuntu usanga ari we wivuje mu mahera yawe cyangwa mu mahera yiwe. Okay. Mbega wamaze imyaka ingahe? 4 konta zibiri. Yego. Okay. Mbega ni kihe kintu navuga ndashaka duciye kumenya ku kintu wowe wabafashije? Mana yanje nawe none bon nyene nagikoze vraiment.
nabashingiye naye n'ukuri mu bisanzwe vision yanje nari mfise n'ukuri Imana yayishitseko ubu mfise amahoro meze neza umuryango wanje urishimye mama wanje ameze neza n'ukuri ndashima Imana cane ikintu nari nifuza kugera ko nakigezeko ariko kandi umuntu yama akeneye vyinshi ibintu vyose umuntu akeneye ntiyobigerako mugabo le plus important cari gikenewe cane nagigezeko yego umuvyeyi wawe wavuze ati umuvyeyi yarishimye abo muvukana baranezerewe mbega burya nari nakubwiye ko nashaka bige barize yego urumva nk'abo mama ntivyamugoye n'ibindi uretse abo muvukana hari abandi bantu kuko umuntu agira umuryango munini cane gose ntagira umuvyeyi agira n'abagenzi wanashaka kandi abagenzi bakuba hafi cyangwa muri famille bakuba hafi niki woba wavura bonezerwa bakavuga ati kubona yaragiye hariya ikintu twagishitseko mu buzima yego vraiment bon ikintu ca mbere coco umama wanje urabizi aba mama badafise abagabo ukuntu nyene umengo urugo bavuga ngo urugo rutarimwo umugabo rurasuzuguritse ibintu nk'ivyo bon pour le moment ndashima mama wanje ubonye bon famille baramuramutsa tuvyumva nyene ari akantu nyene akantu gahinduka yego kandi mama wanje vraiment pour le moment yabaye akajene yego wamugize wamusubije itoto niko bavuga mu kirundi ciza cane gose yavuze ati jewe n'abantu bazobibone ko mfise umwana anyitaho kandi w'umukobwa kuko bavuga ngo bari bakunze kuvuga ngo umuntu yavyaye abakobwa ivyo narakunda kubivuga umuntu aca aba yavyaye gaye ayavurana n'ukuri ego mama dufise abakobwa benshi dufise uduhungu tubiri tw'uduhererezi mugabo ndibaza yuko uno munsi niyo kwiyumvira ko yahomvye kuvyara abakobwa benshi yego ico nyene nico twagira tugereko bakunze kuvuga ko abakobwa umuntu yavyaye abakobwa ataco yoba yaravyaye mbega niki wohanura abantu bafise imvugo nk'izo ukuri bon muri kino gihe abana dukora twese si vyandi vya kera wasanga umukobwa aguma mu rugo aguma bamwugaranye ubu dukora twese kandi biraryoshe cane uja kubaka usiga muhira hameze neza arico wafashije umuryango uri umukobwa nawe wiyumve gukora uvuga ati jewe ngoma mbe responsable nubwo hari abahungu nabo barakora mugana ndakeneye ko nokora kabisa ego kandi usanga vraiment vya bintu bigezeko na vya bindi basaza bawe bataranageraho ugasanga barabishitseko wewe ico nyene kuko washaka no ngaha ni Bujumbura canke n'ahandi imigambi y'abakobwa iroshe gutera imbere iroshe gutera imbere canke ama opportunity yabo aba menshi kurusha kuko uretse aya bakunda kuvuga ko kumbure bashobora kuba bagirirwa neza fate nk'umubosi aguhaye akazi ariko akaba afise ibindi agushaka ariko kandi ivyo birashika ntitwobiharira ariko hariho n'ukuntu abakobwa basigaye bakora cane kurusha n'abahungu je nibaza ko ari kurya kuntu basigaye bavuga ngo ca mbere urugo ntibavuga ko urugo ari babiri ego sindubaka mugabo bavuga ko urugo ari kandi tugiye kubiraba n'ivyo si vya bindi vya kera usanga umugabo akora wenyene umugore ngo nujejwe inzu gusa n'abana ashobo ni mwese kandi ubunye kundi ayibona nyene namwerega abahungu mwarikukiye muri babandi uvuga ati nkeneye umukobwa afise noti yariko ararondera ibintu nk'ivyo ariko kandi nibaza yuko umugisha w'umuntu ntawuja ariko gikuru vraiment natwe abakobwa dukore vraiment dukore cyane kuko biratanga ico eshima mu rugo kandi umugabo araryoherwa cane iyo abonye par exemple nk'ubu yabuze amahera yo kuriha inzu akabona ukwezi kuraheze warishe yumva neza vraiment hari gusanga aba yaranapanitse kwa kuntu ushobora kuvuga ati ndamutegurira utuntu twiza kumbuye usanga waduteguye atabizi mu mafaranga yawe wakoreye canke hari umugambi urazanye umugambi mu mafaranga yawe biramunezera cane
usanga urugo ari neza. Ariko hariyo abakunze kuvuga ko amafaranga y'abagore cyangwa y'abakobwa akora ku mubiri wabo gusa, ay'umugabo nayo akora ibindi vyose vyo mu rugo, abana, kw'ishure, gufungura, kubaka n'ibindi vyinshi. Ugasanga ariko ay'umugore naho yoba ahembwa dufate kurusha n'umugabo, ugasanga bavuga ati amafaranga y'umugore akora ku mubiri wiwe, ibintu vyo kwisiga, gusohoka, kuryoherwa vyonyene. Aya vraiment sivyo. Ikintu cyose nibaza ko je sindubaka n'ivyo mugabo uko ndavyumva. Nibaza yuko koba kumvikana hagati y'umuntu vani no mu bana mufitaniye. Yego, ariko kandi ikibazo tugira cane no ku kuntu tuja kubana n'abantu tudakunda. Niyo ngorane ihari. Biba vyavuye kuki ugira umuntu mubane mudakunda? Impamvu ino munsi yuko harabaho kubana n'abantu n'abandi badakundana niko kubana par profit. Asanga harimwo umwe abanye n'uwundi, harimwo umwe atarukunda, harimwo profit canke hari ikintu kanaka, mvugo rugo ntitwiza kugenda neza. Cyangwa ugasanga hari abakobwa avuga ati jewe nshaka gusa kwirongorerwa, umugabo wari we wese aza ndagenda, canke akavuga ati jewe nkene umuhungu afise amafaranga aje ca ngenda. Ubwo urumva uwo muhungu kuba afise amafaranga ashobora kuba mukunda, urumva. Ariko umukobwa nawe ugasanga ariko urumva umukobwa wewe avuga ati jewe ndagenda, urukundo duba ruraza. Rero ico gihe usanga nubwo umugabo yamupropose imigambi kanaka, usanga nyene umengo mu mutwe ni zero, ugasanga nyene mu rugo ntimeze neza. Hariyo gusa abagabo nabo ku ruhande rwabo, hariyo abagabo usanga imigambi y'abagore batayumva, akavuga ati ayo mahera yawe ntuyazane. Kumbure hariyo nk'umugenzi yigeze kumbwira ko umugore dufate hajya mu rugo afashe umushahara we yakoreye mu kwezi kose, akavuga ati ndasumye dufate rimwe, canke we vyagoranye uri umugabo ndaguhaye raba usume cyenda guze stock. Usanga umugore agenda ashobora kugendera bivuga ahantu hose, jewe umugabo wanje ntacyo ashoboye, ni jewe suma, ni jewe ngira ibi n'ibi. Ugasanga abagabo ntibavyumvamo kumva yuko umugore yogira ikintu amufashije mu iterambere. Cyangwa basuzuguritse nyene umugabo. Gusa nyene urumva umugabo naho ari gitabanga, umukobwa nyene ategerezwa kuba umuntu w'ibanga nyene by'urugo rwiwe. Ego si byiza vure murumva, none umaze gushira umugabo wawe hanze nawe uba wimaramaje. Hayo uvuga ko umugabo ashobora gutunga umugore imyaka yose yiwe, akamutunga, abana bagafungura vyose mu rugo akabitunganya. Ayo ugasanga umugore handi umugabo uvuga ati ari umugasho, canke yagize dufate nka accident yacitse amaboko n'amaguru, ugasanga ntagikora, ari muhira n'ikimuga cyo muhira. Ugasanga umugore ntashobora kuvuga ati asumye rimwe canke kabiri, aciye asha ahantu hose baciye babimenye. Aya brave si byiza. Bisanzwe niyo mpamvu no muri Bible bavuga ngo zobane mu mahirwe no mu magogo, ikizoba cose I'm ready. Ego nibaza yuko ari ca kintu co kwiga gupambana. Ye nabo umugabo nubwo bafise amafaranga ngana gute, nibaza yuko utoca wicara basi ata base ufise kumusaba akondera icukora, kuko umugabo wawe munyosha gukwancarara. Ego ugasanga arasubiye inyuma mu vyakora, cyangwa ugasanga agize izo accident uriko uravuga, ariko waromenyereye gupambana. Nimubaho nabi. Biguma vyagenze neza. Ni iki wohanura nk'umuntu yubatse ashaka kugenda gukora hariya? Umuntu yubatse? Bon, je nibaza yuko ni vyiza cane kuja gukora, kubera ko urafasha byinshi umuryango, ijiste nk'abantu busize mu Burundi, kandi umugabo nawe bivanye n'ivyo abakora aroroherwa. Kuko muri ico gihe murashobora kuje uko ndavyumva nibaza nko murashobora kugabura. Rero ko nobigenza nobwira umugabo tugabure, kati wewe urumva umwe wese mbanze umugabo ayahembwa, mbanze nanje mpembwaye, kameme mba mpembwa menshi kumusumba. Ndafise kuvuga ati je ngomba nkora ibintu, nzokora ibintu bikomakomeye
bikomakomeye bitwara amafaranga menshi ariko utuntu duto nawe tuza kwirukana rasiyo y'abana nanje basi ndondere basi aho tuba canke iki. Yego. Ni igiki wohanura barya abagabo nabo banka yuko abagore babo bagenda gukora mu bindi bihugu? Bon. Biravaje sinumva impamvu babankira. Sinzi impamvu babankira vraiment. Wagiye babankira dufate kumbura ashobora kuvuga ati agiye hariya agakorera amafaranga menshi azonsuzugura canke ashobora guca yirondera uwundi mugabo amaze kuronka amafaranga menshi. Bon je nibaza yuko nk'umuntu muba mwaravyaranye. Yego. Bo nkaje nk'umuntu tuvuga ati twaravyaranye. Yego. Cambe cyo nuko ndamwubaha. Yego. Ase umwana wanje. Yego. Rero muri ico gihe nibaza yuko nukuri Imana ahubwo nukuri bisubire ko yake kumvira ivyo bintu kubera ariko kandi abagabo nabo hari igihe ufa kugenda bagaca basigara mu zindi ngeso. Yego. Rero ariko nibaza yuko bivana no kuno mwarabanye muba muzinanye mwese ingeso ziwe. Yego. Avuga ati uyu mugore ndamwumvise no mu mvugo ukuntu ameze ushaka kuzompemukira. Yego. Ariko kandi nibaza yuko urizera nyene ukaraba uko bizogenda. Ego benshi barakunda guhemuka burya. Yego. Kandi vraiment ubiravye. Yego. Abagore benshi bari hanze ni gake bashika babona n'abagabo babo sinzi impamvu ni gake cane. Sinzi ko ari kurya kuntu nyene abagore baba basumye amafaranga reka tuvugishe ukuri niko bimeze benshi n'ubwantu nanti boksa vraiment baza batakirika n'abagabo babo. Yego. Ariyo mpamvu acaba mu kwakubeshwa. Okay. Umugabo wamusize mu Burundi yazubuke namusizemwo ushitse hariya wowe uri foto yagafoto usa neza aca hazindi misore kukurondera uribagiye umugabo mwagogwanye. Urumva nyene biragoye vraiment. Basi pfu mubikora ubikorera abana. Ubwo rero bagabo birufa mutima iki nyene biragoye cane vraiment biragoye. Ama baba bantu bava hariya ugasanga aravuyeyo avuga ati ndakumbuye famille ndakumbuye umuryango ugasanga ariko ashitse hano afise bimwe dufate yagezeko ariko ageze hano nta kazi afise. Dufate yaguze parcelle yaragize iyindi migambi itandukanye ariko ugasanga hano nta kazi afise. Mbega vyoba vyo vyiza kuguma hano ngo nuko wari ukumbuye abantu canke wosubirayo ukavuga ati reka mbandanye ndondera ubuzima? Mu bisanzwe ni byiza ko umuntu yogumanza mu kintu vraiment agatera imbere. Bashobora kuvuga ati je bon ubu yani urashobora gutaha wapanze akarere nawe. Sinapanze akarere kiwanje ndatashe mu Burundi kuko abantu bari hanze barababwiza ukuri mu Burundi hameze uko. Usingorane ukuntu impamvu batavyemera ni kwa kundi usanga abantu bari mu Burundi vraiment barambara cane burya. Barambara no kurusha abantu bari hanze. Onyene ugasanga umuntu ariko akubwira ndakenye ariko ejo ukabona yashyizeko stati yambaye base ya 1 million ya 500,000 noneho umuntu aza kubwira ngo ndashonje n'ubu kibitahura. Ni hahandi usanga n'ikintu uwo murungi kivuga ati bashaka kurya amahera bashaka kugira iki cyane uri kurizera. Rero niyo mpamvu abantu bari hanze batizera ico kintu ariko by'ukuri ubukene burabaho hariho abafise n'abadafise bibaho. Je nibaza yuko bo bitahura gutyo. Hama imbere yo kurangiza nashaka babantu bipfuza kujayo hari umuntu usanga avuga ati je ndifuza kujayo ariko nashaka umuntu agira ikintu ambwiye cya hariya mu ncamake cyawugira ikintu babwire cyo kubahumuriza ukavuga ati ntibagende kuri zino mpamvu hariya hari amaopportunité menshi urashobora kumenya ururimi ukagera kuri bino canke urashobora kugenda hariya ukiteza imbere nawe ugateza imbere n'abandi mu miryango. Nike wobabwira? Je kintu mbona kiriya gihugu vraiment biriya bihugu cy'ukuri ikintu cyose bisaba kwitanga. Je kintu nababwira n'ukuri umuntu wese abona yoronka okazi yo kugenda gukora ntareke kugenda gukora. Ariko kandi hariho n'abantu baba muri ivyo bihugu ugasanga umwana w'umukobwa arihakanye
ngo je ngo ndi muri Canada kandi biriya bihugu bakabisuzugura benshi je hari habonze ndavyo biva kuki ko baza kugira ngo ndi muri Canada kandi ari yari vyo biva kuki juste nyene babone ko ari hejuru cyane kurusha ari diaspora pro max ariko vraiment nyene si vyiza na gato ego rero nibaza yuko vraiment umuntu yumva yoronka akazi yo gukora ntiyumviriza amajambo ego umuntu wese bajya babikubwira mugabo we nihari ego we nihari karakora kandi amafaranga arayarungika ego nawe cenga hari karakubesha ego umuntu uje genda navuga ati nanje reka ngende kukirabira ego kuko twese twagiye batubwira ibintu byinshi ariko twese tutari ibyo ntabwo twahuriyeyo navyo umuntu wese arindwa n'Imana urajayo awihereza Imana ugasenga nukuri vraiment Imana yagucira inzira ugakora imigambi yagatera imbere ukava y'amahoro nukuri kimwe gisumba ubusa mu Burundi biratandukanye vraiment ego Diana yagiye bimwe bigiye bitandukanye ku buzima bwo mu Barabu ndetse ingene babafata ndetse n'ibintu vyinshi abantu benshi bahora bihendera ko bavuga ati mu Barabu bafatwa nabi mu Barabu sinoja kubera ikiniki kumbe arafunguye amaso bamwe mu bakobwa bipfuza kujayo bipfuza kwiteza imbere bipfuza kugira n'ikintu baterereye mu muryango kuko ubu ntitukiri muri vya bindi vya kera ubu umukobwa ni umuntu nk'abandi arashobora kuvuga ati reka nanje mfashe umuryango wanje niwe ndaraba umugabo niwe ndaraba ngo umugabo ngo ampa ibi canke ati reka ndindire umugabo niwe azonshikana ngaha ndetse bagashobora kwiteza imbere bagashobora kuva ku ntambwe imwe bagashika ku yindi kandi n'amaso agafunguka kuko kuva mu Burundi ukagenda mu kindi gihugu n'amaso arafunguka ukamenya ahandi iterambere bagezeko ukamenya ko nawe utegereza kugira ikintu uterereye mu gihugu nko muri wa mugambi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ati umuntu wawe wose uronka icyo ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga nagira nshimire Diana kuri ino ntahe udusangije ku buzima bwa hariya nongera ndabasaba ko n'ikindi gihe nitwashobora kubahamagara muzobanguka kutwitaba murakoze cyane ariko kandi ndashimiye cyane inzego z'Uburundi ziyumviriye kugurura bino bintu ko hari inzira nyinshi zugaye zo kuja kurondera hanze ariko iryayo barayoroheje uraca muri leta barabigufashamo neza kandi ubu bagenda bazi n'ururimi duke duke kuburyo ushobora gushikayo ngo utangure kuzempera ego nukuri ni byiza cyane nukuri baragize neza abantu baje kwironderera ubuzima ego hama murakoze kutwakira kuri African Sound TV nongera abantu bariko baradukurikira ndababwira ati mubandanye mudukurikirana mwongera mugira like subscribe na share ndetse n'izi ntahe tuba turiko turabashikiriza mushoboye kuzishikiriza namwe abandi mu gukora partage ku muntu wese wumva yuko iyi ntahe yogirira akamaro uyimushikanire kumbe nawe bishobora kugira ico bimuhinduriye yaba ku buzima bwiwe yaba no mu vyumviro vyiwe murakoze cyane murakoze